ubu dutambuka wiki bano pastor Salvatore ndekegere dutambuka wiki no turagushimiye muri kano kanya kuko wongeye kudufasha tukaba twongeye guteranira ahangaha muri kano kanya twese tukaba twumvishije izi ndirimbo ubundi Mwami Yesu Kristo tukumva n'ijambo ryawe none aya masaha tugezemo tugiye kongera kumva ijambo ryawe ugiye kuvuga ubutumwa bwiza wemere kumufasha muri kano kanya umusangi wambika imbaraga z'umwuka wera ureke umwuka wera yuruke muri twebwe Mwami Yesu umuntu wese yakira ijambo ryawe nk'ibyo kurya byacu by'urugendo bizodufasha uzageza tugeze mu bwami bwo mu ijuru bane natwe muri mugoroba uzudusange twese Mwami umuntu wese aho yicaye ureke yumva ijambo ryawe turakuratse muri kano kanya kubw'izina ryawe amen. Turahe kaze umubwiriza ngaha Pastor Leonisto kaze. Il nom de mon cœur, il nom de mon cœur, Esprit, c'est il nom de mon cœur.
nashimwe. Asubira ashimwe. Murakoze ngomba dusome ijambo ry'Imana. Sinabatevya ndatamike dusome hariya mu cete Pawulo yandikisha ingero y'Abaroma. Yesu n'abahereza bibiri. Abaroma 12:20 ni ukuvuga uwa mbere n'uwa kabiri. Naza ko mashitse ubugingo bushasha niko handitswe nawe ngwiki ubugingo bushasha. Nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bimaze bizima byera bihimbara Imana, niko kwikorera kwanyu kugira ikimazi. Ndimushushanye n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke kungana gute? Mugize imitima isa gute? Kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, nivyo vyiza bishimwa bitunganye kungana gute? Tuvuge rimwe twese ngo bingana gute? Nagomba rero tugire aka exercice. Ubugingo bushasha, abahungu abagabo twese tuvuga umurongo wa mbere tuwusomere rimwe, hanyuma twubahirize punctuation. Ahari virgule, ahari point, ahari kabaza, hose tubahirize. Umurongo wa kabiri na femine, muze kumvirizanya ko mwavuze neza. Ngomba rero dutangure. Ndavuze ngo hatangura abantu. Okay. 1 2 3. Nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibimazi bizima byera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kugira ikimazi. Aha, fasoni 1 2 3. Abasomye neza n'abana ni bande basomye neza mwese? Oya, mwihaye amanota abagabo mubahaye ngahe? 6 atandatu kuri 10 cyangwa kuri 20 kuri 10. Okay, abafasoni combien? Mubahaye ngahe? Hariho abavuze abiri? Abagabo bari inyuma. Yesu nashimwe. No kwishurana ni 20. Nuko dusubiremo abagabo tugende 1 2 3. Nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibimazi bizima byera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kugira ikimazi. Okay. Mani bahezagire. Tucurike rero. Abapfasoni mutangure, hanyuma abagabo turahereza. Nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibimazi bizima byera
iyi mirongo ibiri muyandike ahantu. Aho hantu ni hehe? Mu mitima. Murabona urugendo rwacu ngene rumeze? Ni urugendo rugumye, rugoye, rurimo imvura, rurimo imbeho, rurimo ubukene, rurimo kuganya, rurimo amarushwa, rurimo indwara, rurimo intambara. Iyi mirongo muyandike. Yesu nabareza agira. Pawulo yibutsa iri shingiro ingene bakwiriye kugira ubugingo bushaje. Nagoma nifurize twese hamwe ubugingo bushaje. Amen. Ndabifurije ubugingo bushaje. Amen. Uri kwebwe yera ndabifurije ubugingo bushaje. Amen. Kugira ngo ushobore kwikorera. Bibiri ivuga ngo kugira ngo kwikorera kwanyu uze kugire ikimazi. Nagomba vuge irahanahana, imirongo irahanahana. Kugira ngo ushobore gukorera Imana ubanza kugira ubugingo bushaje. Ndabifurije ubugingo bushaje muri Yesu. Amen. Yesu abahezagire kwa. Amen. Muri iyi myaka turagomba kugwaruka rufise ubugingo bushaje. Haleluya. Amen. Turagomba kugwaruka rwahindutse. Bangahe bifuza guhinduka? Naje nashizeho ndifuza kugira kumeza hejuru. Hari icyo ndabivuga. Niwahinduka ugahinduka ukagira ubugingo bushaje, uzoca uyikorera bimwe bifise ikimazi. Muvuge muti amena. Aha ni nka signature duhejeje gusinya imbere y'Imana ko tugomba ubugingo bushaje. Ubwira uwo mwicaranye uti ndakwifurije ubugingo bushaje. Usubire umubazo uti mbega aho urarufise? Hayabaca baraba hirya. Nagomba ndababwire iriganuke ni kw'ishengero rya Kristo. Niyo ngibi muyandika hano mu mutima yawe. Niho kuyikorera kwari kuzogira ikimazi rwanda wacu. Yesu abahezagire. Amen. Imana yanezerwa n'umwigeme yahindutse rwose. Bigeme ndabifurije guhinduka rwose. Amen. Bapfasoni bigeme ndabifurije guhinduka rwose. Amen. Imana yanezerwa n'umusore n'umugabo bahindutse rwose. Amen. Ndabifurije abasore n'abagabo guhinduka rwose. Amen. Imana yanezerwa. Amen. N'abakozi b'Imana murabitwifurije natwe. Ngo duhinduke kumera gute? Bose. Yesu adushobotse. Ni urugamba rw'umukristo. Ni iki kiduhindura rwose? Ni mpemu yera. Muriko murandaba? Ngomba mwese mundaba. Ndakunda abantu bandaba. Hariya, muriko murandaba? Yego. Kuri barako murambona? Yego. Muriko murandaba? Basi tuma muhagarara mu ndabe. Yesu abahezagire. Gumukomene ngomba mvuge mumbona. Murushe mwicare nta ngorane. Kandi baraduhaye ubutumwa. Muriko murandaba?
mukurikira Imana ibahe ubugingo bushasha. Imana iduhe twese ubugingo bushasha. Tubyereke Imana tuti Imana turagomba ubugingo bushasha. Ubugingo bushasha. Uko ukora kose, uko ubayeho, ukiranire ubugingo bushasha bwo muri mbere Yesu. Yesu ameze. Amen. Mbwira ni waduhimura akadutransforma kugira ngo tube renouvelé. Oh, Yesu nabaheza gire. Ababirike bagomba kuba renouvelé bangahe? Gira kuturaba. Imana ibahe kuba renouvelé. Mugire imitima misha. Bibiliya ikoresha ijambo ngo mpemu yari wadutransforma ashimikiye ku ijambo rizima. Abaheburayo 4:12 hariho haguka kasoma cyangwa hazi ku mutwe. Wewe au ni mikrofoni uretse ku mutwe. Abaheburayo 4:12 ndabona ba Trisha bogira bandaba basimiye. Okay, wahabonye naho kasoma. Ngwino mvundere basi. Ngwiki turasoma mu izina rya Yesu. Okay. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima. Rifise ubukuba, rifise ubugi buruta ubw'inkota zose, rikinjira aho ritanya ubugingo n'imbere, rigatanya ubugingo n'umusokoro, risuzuma ivyo umutima wiyumvira, ukagabira. Ijambo ry'Imana ari rizima. Rifise iki? Rifise kandi iki? Ubugi buruta ubw'inkota zingana gute? Ngo rikagirane. Rikinjira ntawurimutsa. Haleluya. Ngo rikinjira ntawurimutsa. Hanyuma bimaze kwinjira rigirane. Ngo rigatanya iki? Ibyo bintu biri hehe? Mu muntu biramaja. Vous les intellectuels bariraho biri. Aho muvugira mu ntamata biri. Mu mutima biri hehe les intellectuels? Nana ahantu hashika inkota nihi. Nawo kuvuga bazaga uja no mwishuri ho kugira ngo mwabitoye byose. Doctor ngo he ko bivuzwe na muganga tufata uko nyine ngo biri hehe mu mutima. Muntu biri ahantu hakomeye ngo ubugingo n'impemu ngo regatanya. Yesu nashimwe. Amen. Hanyuma ngo rikagirane kandi rigatanya ingingo niki? Ivyo byo birenga mu magufa bifata uko nyine ngo bigatanya ingingo n'umusokoro. Ewe jambo muvuga muti amen mwese yewe. Ngo ni jambo n'igizuku ntawurimutsa. Ntimubise umuntu pastor tubari babiri bari muri jogi niko hagarara ejo ku rusengero kuntaha kutabaragiye bahari. Ubiriza none mubise ngo barara mukumusezera bavuze wiki
ngo byari biryoshe kandi ngo tuzogaruka. Umviriza rero, ririnjira ni ukuvuga rikabaga. Hari ibintu bigoye kubaga amagufa nta ngorane, kubaga uyu mubiri nta kibazo, mugabo ubugingo n'impemu rikabaga. Ndakwifurije rikubage kuri uyu mugoroba. Ya mbana bari guseba ngo ahandi sindakubaga ntabyo ntacyo. Ariko murabe uyu muntu yitwa Sebase mwarimu, ryaramubaze. Yesu nashimwe. Rirasatura rica ririnjira. Umunsi ryinjira mwaraganiriye? Yego. naranezerewe cyane, numva bose umeze neza bose. Urabona n'ibintu ariko aratwerekana ijambo ryane, ijambo rya Kristo, ijambo ry'Imana riratandukanya. Ryaciye aha ngo ryinjiriye aha. Muvuga gutembera n'ishuri. Yesu abahezagire. Iyo ritamwinjiramo muri minjiremo tuba dufatanye merubu. Umviriza, ririnjira rirakeba. Hari ibyo byakeze nk'ibiki byinshi aribyo ni ukugira ngo Yesu amuhezagire. Jeno bivuga akaborego ryarinjiye rirakata. Abandi byakebye akaborego ishyira hejuru dushima Imana. Muri bake hari abaciye bagira isoni kubivuga. Pastor, we ntiryagukebye akaborego kuri ya misiteri uyu ryarakebye. Mwambaremo Primus. Yesu ashimwe. Rirakeba. Dushima Imana ryarakebye. Amen. Yesu nashimwe. Ubu dutambuka wiki bano Pastor Zarato. Nyekegere dutambuka. Wiki no bana. Riratandukanya rikuramo urwango rwaravuyeyo. Bangahe rwavuyeyo? Mani bahezagire. Rikurayo ubwibone bwaravuyeyo. Bangahe bwavuyeyo? Mani bahezagire. Rikurayo ubusambanyi. Bangahe bwavuyeyo? Yesu nashimwe. Bifata iki kugo bikiki? Ibiri mugo bari. Inzigo nakura inzigo rigira. Nikura ibiri mugo bari. Amacakubiri bigirana. Muvuge gutya amena. Ibindi mugo bari. Ibiki ubusuma. Aya mashurwe muraza kuntunga bene. Bigirana. Ibindi amanyama. Para banyamaye. Bigirana. Rirakeba.
ishigana yesa mbamuriwe ompora itesi ntizazoma ivuye ukunda biwe Yesu nashimwe. Ehe naba rero turi basha. Amen. Ya Imana yaciza muri jewe. Yesu umwana wayo acharagirane. Umhemu yera acharagirane. Baca banyinjiriramo. Ubundi mushasha. Ndabifurije kuba bashasha. Amaze kwinjira ubutatu ntawofashe gaje sinuna macari ngo ewe ega twe nabo bareke tubikorere yaradukevye eka kuzahasi Yesu nashimwe. Hari ikindi ngoma ndaberekerere bagahera rugomba amaze kunkeba yaciye anzanira ikindi kintu anzanira urukundo muvuge muti amena acanyinjizamo navuze ngo akwinjije mwiki bagahe bifuza urukundo Imana ibahezere kandi baha urukundo ikiranzanira n'ikindi umunezero igirane navuze ngo ishize mwiki reka turanezerewe bagahe bafise umunezero Yesu abahezagire arasubira aranzanira ikindi kintu mugomba iki amahoro ankubitamwe amahoro ndakwifurije amahoro ikindi muvuga nini mubuze wiki umwaneza ashiramwo Yesu nashimwe ntibirahera na bato acaranzanira ikindi kintu mugomba kuvuga iki kwihangana kirimo Yesu nabahezagira baho kwihangana nimwihangana tuzoshika ikindi pardon iki ingeso nziza irimo ndayibifurije mu izina rya Yesu ikindi ibiki ukwizigira ubwizigirwa niko mubariye acashira mu bwizigirwa Yesu nashimwe ndakwifurije kumwizigirwa ikindi pardon kurinda kubera iki twirinda iki icaha arashira mu kwirinda uyu muntu araberewe ndakwifurije kubaho uyu muntu ikindi kugira neza twakafite reka muraza ntimwize muriyongereza ko dukina ikindi pardon birahera gusenga arashira mu gusenga araberewe uyu muntu Yesu nashimwe ikindi ndabona biriko birakama reka ngeze ibyo
Oh Yesu nashimwe. Ndabifurije kwaka mwacu mube transforme. Muhinduke rwose mugize ubugingo bushasha. Naye majambo y'Imana bari bisimari heza giye. Harabo twosengera Imana kwasubiza mu bindi bintu. Ikagukeba inkota ngekanisha umugi bwose irakeba. Ingo twasengera Imana. Nagomba muze kandi tubasengera mwese mwashitsino no kuri parko turabarorera uzuranira uti nditavye Yesu ndaje nditavye usubire umpingure mu rwaruka rwiza rushajije inzu nziza ishajije muze turabarorera ino ni hanini tubasengere mwese baje Pastor Salvatore baraza hano kugira ngo abasengere muze mwese mwebwe dutumwe ko asubira guhindure abantu ntugende uze gutaha atagukevye nagomba ndakwinginga nk'uko Pawulo yavuze ati ndabinginga nawe ndakwinginze ntuze gutaha mpemwe atagukevye ibyo bintu kaze pastor muze upfuka amahonyene mugeze baracaza kuri barko nagomba muveyo ingo muze ndimupfukame kuri barko muze ni ikimenyetso ciza tugomba gushingira intahe Yesu ko tugombye guhinduka ukundi mushasha mpemwera guhindure mubwire kiriya kintu nyene chance ko guhindura asubira guhindure kaze pastor muze turabaroreye mupfukame turaza kubasabira n'ikindi kintu ciza mumaze guharirwa tubasabire n'ikindi kintu ciza Pastor Daniel yamaze kukivuga tubasabira amavuta y'Imana aya mavuta uza guca aze kumoterana tubasengera Imana muguruke mushikiye mufukame hasi ndabona ko mutarafukama abo hejuru n'ubwo bamufukamaho nyine mwige muramanuka ukuboko kw'Imana si kugufi ko kunanirwe kubasanga ngaho ukuboko kw'Imana reka kubasanga aho nyine ukuboko kw'Imana uwo nuko muhinduke rwose mugize imitima misha na cyane ko yanzamba igiye kuvuga mwese mufukamye ntimwibagire gusenga kugira ngo Imana izobore kumva inzamba murabyumvise inzamba izovugira hose muze muyumve tuze tuyumve kandi usenge Imana turacira bugufi Imana turagucira bugufi Imana y'ukuri waremye isi n'ijuru Imana y'amahoro ibereresha Imana ira hafi y'abafise imitima imenetse Imana ibona mu mutima Imana ikundana Wadirinda ati ndumva imirindi yo gutabara nanje ndumva imirindi yo kugaruka kwawe Yesu ihenge muri kurategura umugeni nagomba ndagusabe imbabazi kuri abo bantu bahe kwihanira kureka
ndabasabiye kwihanira kure ibyo umuntu wese yari yarabitanije reka tubitibagurire munsi y'umusaraba mu maraso bice bitibukirayo dibwe nishonge nishasha amanyama y'ibyaha nahe ibisigo byahora bibakoresha ibyaha turabimenaguye amaso turabikubise umusaraba turabicocanze turabyatsa ingabo turabimukije kwama birikina amatavu bibasubiza mu byo bihanye yesu 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 turamutakambye yesu 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 namwe nibwira hamwe kare ingano wowe tubonye inzoka cyangwa abisirayeli bari mu bugaragwa ngo yararangamiza gusa ubumara bw'inzoka bugapfa ndishe ubumara bw'icyaha muri bano bagabo n'abano bagore bano bahungu n'abano bakobwa reka icyaha gipfe reka inkomezi z'icyaha zipfe reka amanyama y'abadayimoni aneshwe n'umusara bahe guhari bahe amahoro bahe umunezero bahe kunegesera bahe kuzura mpemu bahe kuzura amavuta y'Imana bahe guhindura abashasha twumvise ijambo ryo kuba abashasha mana abantu bagire bashasha batangiye gushinga intahe umukobwa gushinga intahe mugenzi we iyo ngabo iheze rimwe gusa ati nabaye mushasha umusore ashinga intahe ubundi ati nabaye mushasha nawe natwagucora atari wewe urakoze kubikoze kandi niyo uragukunda kuko bikorwa n'amaraso reka amaraso abikwerekana byuzuze neza dusabye gutyo mu izina rya Yesu Kristo umwagazi w'intama w'Imana amen.